byo twarafashe ingingo yuko indangamuntu bo banza bakagabanya kuzitanga. Ntitwavuze ko tubikuye burundu, twavuze tuti banze mugabanye gutanga indangamuntu. Impamvu murabona ko mu buseruko bwa Kongo hariho ibidasanzwe, hari imigwano, rero hari abantu benshi bajabuka, hari impunzi nyinshi zijabuka. Abo rero bajabutse harimo n'abantu bavuga ikirundi nka twebwe, rero twanse yuko haba kajagari. Ako kajagari rero twe twagombye tubanze dukomeze umutekano wacu, tumenye abinjiye ni bande, kuko barashobora kwinjira bakaca baja mu bene gihugu bacu, kuko na cyane cyane ko bamenyeranye barazinanye. Rero tukavuga tuti hako twirirwa turaja muri ubwo bujagari, hako twirirwa turarondera kumenya umurundi ninde utari umurundi ninde, reka tubihagarike. Nico gituma twabihagaritse kandi vyaragize ico bimara. Ariko naho twabihagaritse hariho ibintu bimwe bimwe dushobora gufasha. Nk'umuntu agomba afate urugendo, agomba ze kurondera passeport, arafise billet d'avion ariko ntararonka passeport. Umuntu agiye kwivuza canke umuntu agomba afate urugendo ruzwi, mugabo akaba yarataye karanga muntu canke akaba keneye karanga muntu, kuko hari abana bariko barakwiza imyaka 18 nk'abo barakeneye karanga muntu. Rero nk'abo bagomba gufata ingendo, abastanteri barabizi neza, basha bantelefona hama ngaca ndababwira nti daba ibishoboka ibibereye abari byo mukora, kugira ngo izo ngendo zabo bana cyangwa izo ngendo z'abantu bagiye kwivuza kugira ngo baronke passeport ntibe intambamye. Ariko indangamuntu hitakaye hari uko umwene gihugu aza gusaba duplicata, na cyane cyane ko dusanzwe tumufise muri base de données, aho biratworohera kugira ngo uwo tumuhe karanga muntu.